Diniteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu mubana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misi yose dushikiriza kuri nombonesha kure yacu kandi yanyu Muhuza TV. Uyu numwanya tugiye kubageza amakuru ibiriko biravugwa bigezwe ko muri kano kanya nga mu gihugu cy'u Burundi, akaba ari amakuru tuza kugoroka cyane kubiriko biravugwa mu gisata cy'umutekano, imigenderanire n'ayandi makungu ndetse n'igisata ca politike. Ni mu gihe ku munsi w'ejo aribwo haje inkuru iri kiravugisha benshi yoba aba mu gihugu cy'u Burundi ndetse n'abo mu gihugu cy'u Rwanda. Umuvugizi w'ubushikiranganje mu byo bujejwe harimo umutekano Pierre Nkurikiye ku munsi w'ejo haheze ubwo ari Bujumbura yari kwerekana umurundi ngo yari yarahungiye mu gihugu cy'u Rwanda mu mwaka wa 2016 mu nyuma haza amwinjiza mu muhari M23 usanzwe uri kungabanya umutekano mu buseruko bwa Kongo. Uyerekanywe gakaba yishikanye ari mu ngwano zariko zibera mu misozi yo mu ntara ya Kivu y'Epfo nkuko tuza kubigaruka ko. Iyi rero ni inkuru itavuzwe ko vyinshi cyane mbere nkuko tuza kubigaruka ko mu buryo burambuye, aho bamwe mu barundi bariko baravuga ati simbone gitangaje ngo kwisi yose birazwi ko camp de réfugiés yama iri réservoir d'alimentation des opposants. Nico gituma vyumvikana kujya cankuriya yahungiye mu Rwanda imahama aja muri rebellion. Garico sico cotuma Burundi n'u Rwanda barabana yingwe. None nka Kongo na Tanzania vyafashije abo twahora twita ba terroriste génocidaire mugabo imigendane ntitose kare. Ndizera ko les batteries ngo ndizera ko ibi vyose bitari ukuri. Ati bamwe undi ati ivyo ni rementanya. Uwo ni wo ipereza ryaguriye icupa ngo nta hamwe urugamba rwigeze ruhinana ikibuga ngo cicurike gihengamiye kuri M23 maze ngo abapiganije bahunge urugamba, kandi mu mwaka wa 2016 M23 ntiyari bwaje Kongo yari kiri mu gihugu ca Uganda. Uyu ndati kubwanje nta manuro numva no muha mu gihe atavuze igituma yari yarahunze mu mwaka wa 2015. Ayo majambo yavuze kubera yafashwe, ndazi ko yaba kiri mu Rwanda ntiyari kunina haza ubutegetsi buhari kandi yarabuhunze. Ndazi ko batamutwaye ku nguvu ahubwo nuko yafashwe. Uwundi ati ivyo zogorana kuvyemera kuko Pierre Nkurikiye tumuzi mu marementanya menshi cyane. Umuntu yubahutse kuvuga ko Christian Butoyi yisha babikira. Ni mu gihe uwundi yagize ati uwo muroberi afatwa mazindwi zitatu yinjiye wewe nuwahe uravye n'ivyo avuga ni rementanya ubona yoba umusirikare. Uwundi ati uwo ntiyafashwe avuga ko vyamunaniye yagira yiyahure. Ivyo ni SNR documentation ibitegura ngo icimitsi abayigwanya. Muri Kongo kira noneho abasirikare b'u Burundi bariko bariruka nk'udusuramyotsi nta mwanya bagiraho gufata abarebere. Usanga rero yaravundiye mu gashi imyaka n'imyaka yaraburiwe irengero. Uhundi ati abadede murazi gukorera imentanya kabisa. Je ndumiwe pe. Mbe none uyo Clovis yari muri Red Tabara canke yari kuragira inka muri Kongo. Umusirikare yambaye nk'uyo nuwa hehe. Reka tugaruke ku majambo yagiye aratangazwa ndetse yanatumye benshi bagaruka cyane kuri ibi vyakozwe na Petero Nkurikiye ku munsi w'ejo zigenekerezo 31 kwezi kw'indwi uyu mwaka wa 2026. Bamwe bati abarundi bari mu ikambi y'impunzi mu Rwanda ngo bareka kuza barahendwa n'ababakwegera mu migwi ihungabanya umutekano mu gihugu kibanyi ca Kongo bakanabahenda ko bazofata ubutegetsi bw'u Burundi. Umuvugizi w'ubushikiranganje mu byo bujejwe harimo umutekano Pierre Nkurikiye yabishikirije ku munsi w'ejo hezigenekerezo 31 mu kakaro uyu mwaka wa 2026 i Bujumbura. Ni mu gihe yari kwerekana umurundi yari yahungiye mu gihugu cy'u Rwanda mu mwaka wa 2016 mu nyuma haza amwinjiza mu muhari M23 usanzwe uri kuhungabanya umutekano mu buseruko bwa Kongo. Uyerekanywe ngakaba yishikanye ari mu ngwano zariko zibera mu misozi yo mu ntara ya Kivu y'Epfo. Pierre Nkurikiye akaba kandi yakebuye impunzi z'abarundi iyo ziri hose kwirinda guhendwa n'abababwira ko boja mu mihari ishaka gufata ubutegetsi kandi atavyo bazoshika ko kuko ubu ubutegetsi butangwa n'abene gihugu. Uwo Clovis uwo muyagihugu akaba yitwa Clovis Ndayizeye. Muti vyamugendekeye gute kugira ngo yisange ku butaka bwa Kongo kandi yari mu ikambi y'impunzi imahama mu Rwanda. Imbere yuko tubashikiriza naye yiwe tukabibutsa ko kandi mu kwezi kwa nzero k'uyu mwaka wa 2026 hari tangazo ryashizwe abana n'umuhari ritabara ugwanira mu gihugu ca Republika Iharanira Rusange ya Kongo. Binavuga yuko woba uri hafi mu marembo y'igihugu cy'u Burundi wasohoye itangazo rivuga ko ataho
uhuriye n'ubutegetsi bw'u Rwanda. Reka tubandanye ku ntahe yashinzwe na Clovis Ndayizeye agira ati: inyuma y'iburizwamwo ry'ihirikwa ry'ubutegetsi mu Burundi mu mwaka wa 2015 naciye mpungira mu gihugu cy'u Rwanda mu mwaka wa 2016. Haheze iminsi haba ihimirizwa ryo kuja mu muhare urwana Red Tabara, ariko njewe naravyanka. Barabandanije kuduhimiriza baca baza barafatwa i Kigali, aho baza baratwigisha ibijanye n'umugambwe MSD. Njewe navuye mu ikambi muri Ruheshi mwaka nyene w'2026. Babonye mu kwigitigiri c'abagera ku 150 nk'inyuma y'iminsi 3 canke iminsi 4 baca babatwara mu modoka y'igisirikare cyo mu Rwanda twerekeza mu ntara Kivu y'Epfo, aho baduteguriramwo kuja mu vya gisirikare tukakirirwa n'abagwanyi bo muri M23. Turaruhuka gatubuke baca baduha ivyambagwa vya gisirikare. Uyu Clovis Ndayizeye yabandanije avuga ko bamaze kwinjira mu ntambara y'abahuza n'abagwana ku ruhande rwa Kongo Wazalendo, bamwe muri bagenzi be bahasize ubuzima abandi barakomereka. Niko kugira ubwoba acarashikanu yinyegeza ahamara iminsi nk'itatu. Umunsi ugira kane ngo yaciye ahura n'umuntu afise imbwa acagira ubwoba ariruka. Mu nyuma hacaza abandi ba Wazalendo bamubwira ko ava muri iryo shamba yarimwo, ariko aratimbirayo. Uti harageze igihe nirabishako murantunge. Uti harageze igihe nirabishaka inkoho, kuko niyumvira ko boshobora kuntsinda umwanya n'umwanya, ariko ndavyirengagiza. Clovis Ndayizeye yashikirije ko bamushikiye bamukubise arashaya bamuboshe, ariko umwe yari yamushikiye ari kumwe n'imbwa acaramuvugira kuko nawe atakibi yari yamugiriye, baramureka. Baca bamushira umushefu wabo, nawe aca babwira ko bomureka kubera yari muri Red Tabara. Uwo nawe aca mubwira ko azomushikiriza ubutegetsi bw'u Burundi. Niho bamwitishamo kuja kugwana muri Monisco canke bamurungike mu basirikare b'abarundi ibuvira. Clovis Ndayizeye yahisemo gutwagwa mu basirikare b'abarundi Uvira, maze kuhashika yariganiye abasirikare b'abarundi vyamushikiye abaronsa amahirwe yo gushika mu Burundi. Mu butumwa yatanze akaba yarangije asaba imbabazi indongozi z'igihugu, yongera shinga intahe ko ivyo yumva bamuhenda mu Burundi atari ko yabisanze. Akaba yakebuye abandi bagenzi we bari mu makambi y'impunzi kwirinda guhendwa n'ababakwegera mu ngorane kubera inyungu zabo. Ni mu gihe ibi rero vyakweze impari cane cane mu vyari ko biravugwa ku munsi w'ejo Petero Nkurikiye yari muri ico gikorwa. Bamwe bati mbega yari yinjiye kuri hepete, ivyo ntawe vyoca intege kuko twese tuzopfa, nta uzorusimba. Abandi bati amanyanga. Abandi bati ngo nububeshi, ntabwo uzi ivyo mwavuze, nta numwe atabona ko atakuri kurimwo. Ibi ni vyagiye birashikirizwa n'abantu bo mu gitandukanye. Bamwe bakaba bashigikiye ivyakozwe n'umuvugizi w'igipolisi Petero Nkurikiye, abandi nabo bakavuga ko irya rirementanya ryo baryarateguwe n'ipereza ry'u Burundi kugira ngo bahuma amaso abariko bavuga yuko intambara irikiramota mu marembo y'u Burundi. Gusa kandi muri uyu mwaka kugenekerezo ya 29/0 uyu mwaka wa 2026 umuharede Tabara wiyemeje guhangana na leta y'u Burundi ukoresheje ibigwanisho, wasohoye urwandiko rwiyamiriza ivyari berutse gushikirizwa n'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye ko ari ibinyoma vy'indengakamere. Aha bariko barabeshuza bivuye inyuma ivyari biherutse gushikirizwa n'umukuru w'igihugu avuga ko bafashwa n'igihugu cy'u Rwanda, nkuko tuza kubisoma mw'iryo tangazo. Nkuko tuza kubisoma mw'ugo rwandiko rwatewe ku mukono na Patrick Nahimana, umuvugizi w'abasirikare ba Red Tabara ico gihe, bamenyesha ko amajambo Ndayishimiye yavugiye kuri televiziyo y'igihugu ca Kongo ku genekerezo ya 17/0 uyu mwaka ko ari ibinyoma vyambaye ubusa. Ayo majambo nayo akaba yarayo muri ico kiganiro yahaye umukenyezi Hariana Veras Victoria. Umukuru w'igihugu akaba yari yatangaje ko Red Tabara ngari igikoresha u Rwanda ruhinyigisho za gisirikare hagamijwe kugaba ibitero ku gihugu cy'u Burundi. Umuhari Red Tabara ico gihe watangaje ko atakintu na kimwe ufitaniye imigendanire n'igihugu cy'u Rwanda. Umuhari ukongera ko Ndayishimiye atangaza ibinyoma nibigira nkana bizi ko atari ukuri. Red Tabara yamwibukije ingene kwigenekerezo ya 30 Mukakaro umwaka wa 2021 u Rwanda rwashikirije u Burundi abagwanyi 19 ba Red Tabara bafatiwe mu ishamba rya Nyungwe ry'u Rwanda bazimiye.
umuhari Tabara ukabaza nimba u Rwanda rwoshobora gufasha Red Tabara kandi bizwi ko ruguma ruganira n'u Burundi kugira rukemura amatati ari hagati yabo. Red Tabara ico gihe yabeshuje ivyo Ndayishimiye yavuze ko uyo muhari ugizwe n'abashatse gurika ubutegetsi mu mwaka wa 2015. Uwo muhari ukavuga ko abaherutse ubutegetsi mu mwaka wa 2015 bari abasirikare bari basanzwe mu mirimo mu gisoda cy'u Burundi FDNB. Red Tabara ikabaza ingene ifatanywa na kudeta yo mu mwaka wa 2015 kandi uwo muhari watanguje urugamba rw'ishamba mu ntango z'umwaka wa 2011. Red Tabara ico gihe yavuze ko atayihuriye na kudeta yo mu mwaka wa 2015. Yanahakanye kandi ukungene ngo Ndayishimiye abesha ko ihabwa imyitozo na M23. Uwo muhari ukabeshuza uvuga ko wavutse imbere y'ivuka rya M23 gutyo ngo naho bahuriye kuko Red Tabara yabonye izuba mu ntango z'umwaka wa 2011, M23 nayo mu gihe yatanguye mu mwaka wa 2012. Red Tabara ikagaruka ku majambo Ndayishimiye avuga ko mu gihe cyo guhagarika ibigwanisho bazosobanurira abarundi abakongomani n'abanyarwanda mu migigwana. Red Tabara ikibutsa ko ico gikorwa kitayerekeye kuko ivyo bagwanira bizwi. Aha uyu muhari ukibutsa ko ugwanira itunganywa ry'amatora arimo demokrasi, ubwigenge, adakumira kandi aciye mu muco. Nkuko tuza kubigaruka ko mu kurangiza urwo rwandiko rwabo, Red Tabara yasobanuye ko Ndayishimiye yitwaza ivyo binyoma byo gufatanya Red Tabara n'u Rwanda kugira samaza makungu kwihonyanga ry'amasezerano ya Arusha. Red Tabara igahera hezi isaba Ndayishimiye ko atobandanya kwica amatwi ku nzira y'ibiganiro hagati y'imihari, imigambwe n'amashiramwe yigenga kugira ngo hatunganywe amatora meza. Muti rero ibiri muri urwo rwandiko rwashizwe habona na Red Tabara vyari ibihe? Reka turibageze ko Republika y'u Burundi umuhari uharanira itekane Red Tabara. Itangazo mu kiganiro yahaye umumenyesha makuru Hariana Veras Victoria ku igenekerezo ya 17/0 uyu mwaka wa 2026, mbonesha kure yo muri Congo RTNC, umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yamenyesheje ko Red Tabara ari igikoresho cy'u Rwanda cyateguye kugira gitero Burundi. Red Tabara yari bihakanye kenshi kandi zobandanya kubihakana igihe cyose azoba hakira ububeshi bwa President Ndayishimiye. Avuga ibinyoma abizi neza kandi ivyo avuze mu kinyamakuru cyo muri Congo bigaragaza ubujyajya bwiwe. Umuntu wese akurikirana ivy'akarere araziko kugenekerezo ya 30 mukaka mwaka wa 2021 u Rwanda rwashikirije leta y'u Burundi abagwanyi 19 ba Red Tabara bari bazimiriye mu ishamba rya Nyungwe. None u Rwanda goshobora gufasha Red Tabara gute kandi bizwi ko ruguma rugana n'u Burundi kugira rukemura amatata ari hagati yabo? President Ndayishimiye yavuze ko kandi abagwanyi ba Red Tabara aribo bagize uruhara mu kugerageza gutembagaza ubutegetsi mu mwaka wa 2015. Abakoze ico gikorwa baramenyekanye, bari abasirikare bo mu gisirikare cy'igihugu FDNB kandi Red Tabara yavutse mu ntango z'umwaka wa 2011. Biratomoye rero neza ko atasano riri hagati ya Red Tabara n'ico gikorwa cyo kugerageza gutembagaza ubutegetsi mu mwaka wa 2015. Mu mvugo zivuguruzanya, President Ndayishimiye akavuga ko u Rwanda rwarungitse Red Tabara kugwana muri Congo iri kumwe n'umuhari M23. Ariko Red Tabara ashinzwe mu mwaka wa 2011, M23 itangura mu mwaka wa 2012. Nta sano na rimwe rero riri hagati ya Red Tabara niyo mugwi w'abagwanyi ba M23 b'abakongomani, yaba imbere canke mu gihe c'intambara. Iyo President Ndayishimiye avuga ko umunsi azobaho guhagarika intambara zo kugutandukanya abagwanyi no kumenya umugwanyi w'umurundi, umunyekongo n'umunyarwanda, Red Tabara ntibiyiraba. Abagwanyi bayo birazwi neza, baravuga ico baharanira ku mugaragaro kandi aho bari harazwi. President Ndayishimiye rero ngarazi intumbero z'urugamba rwabo karutunganywa y'amatora ashingiye kuri demokrasi yigenga, adakumira ahuriyeho na bose kandi abaye mu muco. Kugira irinde kwishura ivyo bisabwa no Red Tabara, ngo President Ndayishimiye abandanya kuvuga ibinyoma nibigira nkana mu ntumbero kumvisha makungu ku Rwanda go barufitanye isano na Red Tabara. Uwo mukenyero wo gutangaza ubeshi umufasha gusamaza makungu kugira ngo ayibagize k'ivyatumye hashingwa Red Tabara ariho nyangwa ry'amategeko ya Arusha vyakozwe n'ubutegetsi bwa CNDD-FDD. President Ndayishimiye ngakorera ku gacerere karanga
abahagarariye ayo masezerano biboneka ko batagira ubushake no gushira inguvu mu gutuma ayo masezerano yubahirizwa, ariko ngo ni inshingano zabo zo guhatira leta y'u Burundi kuganira n'abatavuga rumwe nayo, amashyirahamwe adaharanira ivyicaro vya politike hamwe n'imigwi yafashe ibigwanisho kugira hategurwe amatora y'ukuri yigenga adakumira ahuremwe na bose kandi abaye mu muco. Bikozwe kwigenekerezo ya 29 y'umwaka w'2026 ku bwa Red Tabara. Patrick Nahimana, umuvugizi wa gisirikare wa Red Tabara, niwe yashize umukono kuri iryo tangazo. Benshi rero bakavuga ko guhuza Red Tabara cyane cyane n'igihugu cy'u Rwanda bikunze kubaho, mbere ko n'igihugu cy'u Rwanda cyasohoye amatangazo menshi ciyamiriza ivyatangazwa n'abategetsi b'u Burundi bayihuza n'uyo umutwe witwaje ibigwanisho, mu gihe igihugu cy'u Rwanda cagiriza leta y'u Burundi gufatanya n'umuhari wasize ukozeho nyabwoko mu gihugu cy'u Rwanda mu mwaka w'1994 cyane cyane wa FDLR. Ivyo igihugu cy'u Burundi camagiyakana, ariko kandi hakaba hari byinshi bimaze kugaragara, mbere no mu bagwayi bagwariye mu bitaro ngaha mu gihugu cy'u Burundi. Benshi bavuga ko vyegukira General Prime Niyongabo, harimwo abavugura imigwi y'Ikinyarwanda. Benshi bakavuga ko abo ari mu muhari witwaje ibigwanisho wa FDLR nk'uko amakuru adushikira abivuga. Mu yandi makuru, Perezida Ndayishimiye yaragize ati biramaramaje umuntu yambaye umwambaro w'igihugu ariko arazezeta mu kabari igikoresho cy'igihugu mengo nico bamwegetseko. Nimuhinduke mwiga ubuhinga nimube nk'intare. Izo ni zimwe mu mpanuro umukuru w'igihugu Ndayishimiye Evaristo yahanuye abapolisi mu gihe yari yakiriye abajeje ivyigwa ku ishure kaminuza y'Inyamiramabi mu Mitakataka muri komine Bubanza intara ya Bujumbura. Umukuru w'igihugu yagabishije abapolisi bashaka gukamisha akajagari, abasaba kuraba ko umwe wese atunga agatunganirwa. Timutegerezwa kuba ababonesha amaso nka munani muraba ko atawononera uwundi. Yarakewe kandi abapolisi bakorera i Bujumbura, aho yagize ati mu minsi ya gatanu kuwa gatandatu no kuwa Mungu harya kunangwa abahageze ko mugenya mujya amahera mukareka imborerwa zikarengana, nzokwigira imborerwa ndabafate ababikora. Yabukije kandi ko bakwiye kuja barakurikirana ingene amasoko atunganijwe ahagenewe inzira hagume hubahirizwa kugira bizokorohe gutabara igihe hadutse imiriro. Mu yandi makuru ariko aravugwa muri Butanyerera, sentare zahawe ibikoresho bizofasha gutunganiriza abanyagihugu. Amapikipiki 29 niyo yahawe sentare z'intango zo mu ntara ya Butanyerera. Abayobozi bayo masentare bahawe kandi ibitabo vyo kwandikamwo registre, amakaramu n'amadekametero vyo gukoresha cyane cyane mu gutunganiza bene gihugu. Ivyo bikoresho umushikiranganje w'ubutungane akaba yarabitanze ku munsi wa kane w'indwi turiko turasozera, hari kwigenekerezo ya 30 mu Kakaro uyu mwaka w'2026 ahageranye inama nabo mu gisata cy'ubutungane. Yaboneyeho kandi kumenyesha ko ibitigiri vy'amasentare vyongerejwe. Sentare z'intango zahora ari 135 ubu na 451. Sentare nkuru z'igihugu ziva kuri 22 zishikanwa ku gitigiri ca 42. Yahamagariye abacamanza kubanguka no gutunganiza abanyagihugu kugira ngo amadosiye abafise mu gisata cy'ubutungane agabanuke. Alfred ahingejeje akabatanze impanuro zo gufata neza ibikorwa sentare zahawe babikoreshe mu gutunganya ibikorwa bajejwe, kuko dosiye 7,000 ziri mu masentare zitegerezwa guherahezwa ku neza ya bene gihugu. Ngaho rero amakuru yaragezwe ko muri kano kanya ufyonde subscribe canke s'abone niba utarafyonda kugira ngo tujucika n'andushikiriza. Gusa kandi ntitwosozera no makuru tutababwiye ko ubushikiranganje bw'indero busaba abayobozi b'amashuri kuja gutora impapuro za exeta zo muri uyu mwaka bazereka abanyeshuri kuva kwigenekerezo ya 3 myandagaro uyu mwaka wa 2026. Uhereye kwigenekerezo rya 4 gushika kwigenekerezo rya 9 myandagaro uyu mwaka wa 2026, abakoze ico kibazo bazoba bariko bayerekwa impapuro zabo ku mashure, bagira ko kandi basuzuma ko ataho ababakosoye babarihenze. Abasaba gutunganizwa bagire ko babisabe. Igenekerezo 15 myandagaro uyu mwaka wa 2026 zirenze impapuro zisaba gutunganizwa zitarashikira umugujejwe gutunganya ico kibazo ntizokwakirwa. Namandi makuru menshi rero turiko turabategurira ni mu mwanya ntimuze gucikanwa.
yoba ariko avuga mu gisata ca politike, agateka kazina muntu ndetse n'ibindi byinshi biriko biravugwa bigezwe ko ngaha mu gihugu cy'u Burundi. No Mpuza TV rero Imana bazagire mu kuguvyanyu vya misi yose muri ko murakora amakuru n'ibiganiro tubategurira vyo birabandanya.